nta bintu na bimwe bibera mu ngoro y'Imana by'ijambo, nta kintu na kimwe Imana idakota. Dusome mu izina rya Yesu igice cya kabiri cya Timoteyo ibice 2 ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Ku bantu hagoye kubona nimero ni 242 19. Ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, ryanditswe ku ikimenyetso ngo uhora hagize gute, kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Zaburi 60 Zaburi Mutabuke 65. Zaburi 65 ku murongo wa 4 ndakeka hari abashitseyo. Haravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo abe mu nyubako zawe. Tuzohazwa n'ibyiza byo mu ngoro yawe byaheraho mu rusengero rwawe. Amen. Amen. Yesu nashimye. Twebwe kubera turaba kenshi kubiboneka, duhora tubona nk'umuntu afise imodoka ko ari wahiriwe, tukibaza ko umuntu afise akazi keza, aba mu nzu nziza, ibyo tukabyita amahirwe. Ariko hari ibintu bibiri umuntu w'Imana yabwirizwa kuba afise: ikintu citwa umugisha n'umuhezagiro. N'ikintu citwa umuhezagiro n'umugisha benshi muravyitiranya, ariko umugisha uribwa. Umugisha uribwa ariko umuhezagiro ntiwibwa. Umuhezagiro ni ibintu bidafatika, umugisha ni ibintu bifatika. Bibiliya ivuga ukuntu Imana yahezagiye Abraham, imuvuga ku ijambo. Abraham ahezagira Isaka, Isaka ahezagira nde? Yakobo. Yakobo ahezagira nde? Yakobo yahezagiye nde? Yahezagiye Yuda. Twe none munsi turi mu bintu by'umuhezagiro wagiye muri Yuda. Mwavyumvise? Kuko yari yamubwiye ngo inkoni y'ubugabe ntizova hagati y'amaguru yawe, nyine byataraza. Rero umugisha uribwa. Ubivye ukimbura byinshi n'umugisha. Urosa urugo n'umugisha. Uvyaye abana benshi n'umugisha. Muzobisoma hariya mu itanguriro, muzobona ukuntu Isaka mu bice 26 yagiye mu Bafilisitiya akabiba ingano ngo Imana ihe umugisha uwo mugabo kugeza aho yabaye mutunzi bihebuje. Ujya niki umugisha. Yakobo yagiye kwa Labani atwaye umuhezagiro. Nigihe mwene wabo Azarira yamubwiye ngo mpezagira muvyeyi, yamubwiye ngo mumugisha. Wari ufise umuhezagiro umwe, mpezagira nanje. Ate namaze kumuhezagira kandi azovuga hanze. Yakobo yirukankanye iki? Yagiye atwaye iki? Mama muvyitiranye. Yagiye atwaye umuhezagiro. Yagiye bahejeje kumuhezagira. Umugisha yawuronkeye kwa Labani. Rero umugisha n'umuhezagiro ni ibintu bitandukanye cyane. Yesu yavuze ngo azobwira abari buryo bwiwe ati nimuze abo datagize gute, muragubwame mwateguriwe uhereye kukuremwa kw'isi. Umuhezagiro ni jambo uvugwako canke ni ntumbere Imana iba yarakuvuze ko izogushitsako. Urashaka kuyigendana ata bintu bifatika materiel ubona. Mugabo umuhezagiro warahezagiwe. Ni ijambo rivuga ngo itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko riri ku kimenyetso Uhoraho. Uhoraho hagize gute? None mwese ntimurabiwe. Muga harimo akabanga. Harimo akabanga. Abantu bose n'abantu b'Imana. Mugabo kuba umwana w'Imana n'indi banga, kuba waratoranijwe. Sabantu bose Imana ifise mu gitabo cy'ubugingo n'abantu yatoranije. Bibiri ivuga ngo umugororotsi naho yogubeta akabondwe azoshika hasi. Kuko
arafise escort, arafise ingabo zimugendanira, harahanyerera gahuba mugabo banguka kumuvyuba. Nukuvuga afise identification iri qualifié. Umwidondoro wiwe mwijuru bamugumiza kwinyonga. Nisho gituma ndabararikiye banagare bene data. Kuba muri nagarebo ni kimwe, kuba umuntu nawe ari muri uyu mwidondoro. Zaburi tubwiye ngo hahiga umuntu Imana yatoreje hagabute. None uwo yiyegereje ninde? Uwitiyegereje ninde? Ibi ni ibintu wewe nyene umenya uburyo waje, uburyo witiriwe ibi bintu urimwo. Ugomba kugira umuhamagaro individuwe, umuhamagaro wawe ku giti cyawe, icyo Imana yavuganye nawe. Kuko ibi byo gukorana tukaririmba karirimbo kumva urafashijwe ntivyamaho. Mvuze gute? Ntivyamaho. Hari gihe amari bakama ukavuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni twari tumanitse inanga zacu, ukaririmba uvuga ngo Yerusalemu icoma. Murabizi ko bageze igihe bazimanika kubita ibyaha, bari bamanitse inanga, ugasanga n'igihe cyo kumanika inanga muri nagarebo ntibishoboka kutuza. Ibimeze nk'imisozi bikagutambamo imbere, ariko yabwiye Zerubabeli, iramubwira ivuga kujya musozi wari imbere ya Zerubabeli, turiki wa musozi imbere ya Zerubabeli. Ivyo n'ubuntu umuntu agirirwa ku giti ciwe, ugomba gutunga ubwo buntu uri wenyene. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu wese agenda arondere connection yiwe wenyene hamwe n'Imana bizogutunga. Vuze gute? Uri mu bitaro bizogutunga. Ijwi rikubwira riti ndi kumwe nawe. Nta yandi mahirwe. Ibi byo ngo ukamwiyegereza kugira ngo abe mu nyubako zawe. Umurinzi w'amajana 2018 yavuze ngo urugo rw'Imana hamwe na ruraba nk'uri hafi y'amaso kubwo kwizigira. Waratoranijwe, ushobora kuba warahamagawe ukanatogwa mugabo ukabutatoranijwe. Mu rubanza haba abantu batatu, barahamagagwa, hakabamwe n'abatogwa, hakabamwe n'abatoranye. Dusenge. Ikimenyetso kizerekana ko watoranijwe, Imana izozivugana nawe ku giti cyawe, nimba ivugiye mu ijwi ryo mu mutima canke ukavugira mu nzozi, canke uzogenda wumva ufise ikikuremesha, uzogenda wumva ufise ikigucivutu mu gihe wacumuye. Ubundi utatoranijwe ni ucumuye n'umutima naco bitwaye. Waratoranijwe ubaho ufise amahoro make kandi ubaho ufise n'amahoro menshi. Urahumurizwa mu gihe cyo guhumurizwa, ataciye cyo guhumurizwa uracibwa ivutu ukumvuza kuremeshwa nuko ugize gute utunganije. Subira uvalidisha ibintu byo gutoranywa kwawe, kuko ibyo bintu birashobora kononeka. Ibi bintu nimuze mubifata ibisanzwe byo kutunganya ubugingo, kuko nico gituma umwidondoro wawe usomeka neza imbere y'Imana. Impuzu y'agakiza uyiguze ubwizo uzogumuyimesura nizo zanyuma amamuzimesura. Agakiza twaronse karacafu. Nta muntu agura impuzu ngo izirinde hera ayambara atayimesura. Dusubize ho mwidondoro wacu, kuko araza biwe kwe ni ibintu byashinzwe ku rutare go kubakako. Araza biwe ikizogutunga mu gihe kibi no mwidondoro wawe ufise wo ku giti cyawe. Ukuntu Imana ikuzi ikazi kagusanga. Yakobo yararize aja ahantu ariganyira, aravuga ati je noneho uhoraho yaranyibagiye, n'inzira zanje zinyegejwe Imana. Imana iramwitegereza, yitegereje Yakobo iravuga iti kumwidondoro wawe ntiubona neza, reka nkubwire ko inzira zawe ndazizi. Iravuga ngo ntiwari bwabimenye, ntiwari bwabyumve, uhoraho ni Imana itananirwa, ntaho yigera ruha. Imisore yo kwica kigatemba, ariko abantu biteze uhoraho bazokwama biyubura mu ngomezi nshaje. Ariko Yesu nashimwe. Umwidondoro wawe ni uzotuma ijuru rigusanga mariba yakamye bagusubirizeho ubu. Nkaze tumisubire.